Mwaramutse neza nanone shuti banywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi turabaramukije twifuriza amahoro y'Imana cane shuti mwebwe mubandanya kutwumviriza muherereye hirya no hino ku isi. Turi mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu kw'igenekerezo ya 25 ukwezi n'ukw'icenda umwaka wa 2024 turabahaye ikaze mwese mw'idonido ry'amakuru azindutse aravugwa muri kano gatondo aho tugiye kurabira hamwe amakuru yihuta akomeje kugenda aragaragara. Twibanda ku makuru akomeye cyane rero akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, ariko kandi tunagaruka by'umwihariko ku yandi makuru akomeje kugenda aragaragara mu karere k'ibiyaga binini cyane ndetse no hirya no hino ku isi. Ndabahaye ikaze mwese rero by'umwihariko reka dusesangura ndetse tunarabira hamwe aya makuru akomeje kugenda avugwa. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turibanda aho ngaho muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Hakomeje kugenda havugwa rero by'umwihariko ibigendanye n'ishano ryabereye mu kibira cyangwa mu ishamba rya Kibira. Amakuru yihuta adafise ivumbi aravuga ko rero by'umwihariko hotanguye amatohoza by'umwihariko ashobora kuza kugaragaza ibyabaye muri iri shamba, ariko kandi biravuga ko rero by'umwihariko izi ngabo zari zimaze imisi zirahakorera ndetse zinahacungerera umutekano, ariko kandi zinanategura ibikorwa bijya bitandukanye byo kugerageza kugaba ibitero mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda. Ariko kandi igitangaje akaba uko rero hakomeje kugenda haribonekeza ibiziga by'abasirikare b'i Burundi nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Ibingibi kandi bibaye mu gihe hari hamaze imisi harabera inama zikomakomeye cyane nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Inama by'umwihariko zaje kugenda zirahuza bamwe mu babarizwa mu mihari igiye itandukanye haba muri FRN ndetse na FDLR, aho bagiye baragira uruhare rukomakomeye cyane by'umwihariko mu ishano ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994, ariko gushika ubu ngubu rero bakaba bakomeje kugenda by'umwihariko barakorana mu buryo bweruye n'inzego ndetse n'igisirikare c'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Amakuru kandi yihuta akomeze kugenda aradusumira cyangwa se akomeje kugenda aratugera muri uno mwanya, akaba akomeza kugenda agaragaza neza yuko inzego z'umutekano nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi by'umwihariko hakomeje kugenda biravuga ko rero abo basoda boba bamaze kugenda barajyanwa by'umwihariko mu buruhukiro bw'ibitaro nga mu gihugu cacu c'u Burundi, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bariko bari mu kiriyo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe batarya umunwa bakavuga ko rero by'umwihariko ibi bimaze imisi birabera nga muri iri shamba rya Kibira nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa ari bimwe mu bintu biriko biragaragaza umusaruro mubi rero w'inzego z'umutekano z'igisoda c'u Burundi. Ibi rero biraza kugenda birashira igitutu ku bategetsi bagiye batandukanye cyane cyane ku ntwazangabo nga muri gihugu cacu c'u Burundi, abarimo nka General Prime Niyongabo ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye. Bikaba bivuga ko rero bashobora gukomeza kwamirizwa, bakaba bakomeza bashobora no gusabwa by'umwihariko kuba botanga imihoho. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aratangazwa cyangwa se akomeje kugenda aravugwa muri kano gatondo. By'umwihariko haraheze imyaka ishira muri itatu by'umwihariko haraheze imyaka itatu nyine habaye igandagurwa rya Diane Ndayiragije, umutambukanyi wa Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye nk'uko biriko biragaragara. Icyo gihe hari ku mugoroba wo kwigenekereza 22 kwezi kw'icenda umwaka wa 2021 umukenyezi wa Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye yaragandaguwe ku rugo rwabo mu Kamenge. Diane Ndayiragije rero yaratewe grenade aho yari mu gikoni ari kumwe rero n'umukozi witwa Cecile kuko biko biratangazwa. Turaza kugaruka rero kuri byinshi byaranze ubuzima bwiwe ndetse na byinshi byagiye biravugwa, ndetse by'umwihariko turaza kugenda tugaruka no ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa cyane cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ahakomeje kugenda ribonekeza ibigendanye n'ingwano nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Ariko kandi turaza no kugaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Ndabaye ikaze mwese rero nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu aho mutwumviriza hose muherereye, turabahaye ikaze abatwumviriza bari nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Turabifuriza kumererwa neza cyane abatwumviriza by'umwihariko bari mu bihugu bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Turabifuriza amahoro y'Imana cyane, tunabaha ikaze by'umwihariko tunababwira ngo niba utarapsonda ko handitse sabone kugira ngo ucubura abana natwe 5 kuri 5, psonda ko handitse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane.
ni nako kandi nkwibutsa yuko ari ingenzi gutanga igitekerezo amakuru n'ibiganiro byacu ukanabisangiza ku nshuti zawe. Ikaze tuyatangurire ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu gihe hamaze iminsi rero z'umwihariko haribonekeza cyangwa se haratangazwa amakuru akomakomeye cyane agendanye n'ishano ririko rirabera by'umwihariko mu ishamba rya Kibira, kuko bikomeje kugenda biratangazwa by'umwihariko biravugwa ko rero abasoda bakomeje kugenda barahura n'akaga gakomakomeye cyane muri rino shamba. Ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye biriko birashimangira yuko rero inzego z'umutekano z'u Burundi zamaze kugenda zirafasa ibyo biziga bishika by'umwihariko kwijana na 80 nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa by'umwihariko, ariko kandi bakaba bajyanywe mu biruhukiro bw'ibitaro nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira canke amakuru akomeza kugenda aradushikira akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko ibikomeje kugenda biragaragara byemezwa neza yuko inzego z'umutekano z'u Burundi zari ziriko zirategura ibihe bidasanzwe cyangwa se ibikorwa bidasanzwe n'ubundi bishobora kuzakwegera u Burundi ibyago. Biravuga ko rero inzego z'umutekano nga muri kino gihugu zari zimaze imisi by'umwihariko biravuga ko ziriko zirakorera ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse binateye ubwoba, ndetse hakaba ariho n'abadatinya kugenda barashimangira yuko rero hariko harategurwa ibikorwa bigendanye by'umwihariko no kuzotera igihugu c'ababanyi c'u Rwanda. Biravuga ko rero kandi amakuru yihuta adafise ivumbi avuga yuko by'umwihariko hari bamwe bamaze kugenda barakomereka, abandi bakaba bariko baratanga ubuhamya, aho by'umwihariko hari amwe mu makuru akomeje kugenda arashigwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana ishano ryabaye. Hari bamwe rero bashimangira ndetse bakavuga ko rero hoba harabaye gukozanyaho hagati y'impande zombi, ariko kandi abandi bakemeza neza yuko rero hagati ya FDLR n'ingabo z'abarundi bo barakozanyijeho bikaza kurangira abatari bakeya basize ubuzima nk'uko biriko biratangazwa. Iri shamba rirakomeza kugenda ribonekamo rero ibigendanye n'ibiziga nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda barashimangira bavuga ko rero by'umwihariko leta y'u Burundi yokabaye iratanga umucyo ndetse by'umwihariko ikagaragaza icyabo basoda bariko baramara muri ayo mashamba nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Turakomeza kugenda tubatohoreza amakuru akomeye cyane ariko aragendana by'umwihariko namwe mu batanga ubuhamya bavuga ibyabereye muri rino shamba, bivuga ko rero hopfuye n'abandi batari bakeya cyane. Nkuko narembigiretso kandi imyaka ishika kuri 3 irarumanye nyuma y'igandagurwa rya Diane Ndayiragije, umutambukanyi wa Lieutenant Colonel Aaron Ndayishimiye. Ku mugoroba wo kwigenekerezo 23 kwezi kw'icenda mu mwaka wa 2021 umukengezi wa Lieutenant Colonel Aaron Ndayishimiye yaragandaguwe mu rugo rwabo nyine mu Kamenge. Diane Ndayiragije yaratewe grenade aho yari mu gikoni ari kumwe n'umukozi witwa Cecile. Hari amakuru menshi cyane rero yerekana ko Aaron Ndayishimiye ashobora kuba rero yaragize uruhara mu igandagurwa ry'umukengezi wiwe. Ibyo bifata rero ku mubano mubi cyane wari hagati ya Aaron na Diane, ku majambo Ndayiragije yasigiye rero abagenzi ndetse n'abajyango, akababwira yuko rero ashobora kwicwa n'umugabo wiwe ku rukurikirane rw'ibyabaye byose ku munsi w'urupfu rwa Diane Ndayiragije. Nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa, amasoko yacu yemeza yuko kandi ko Diane Ndayiragije yoba yariciwe ku bitaro by'abasirikare hopitali military avuye muri Bioro Operatori nk'uko biko biratangazwa. Imyaka ishika muri 3 iraheze rero atamatohoza akozwe kwigandagurwa rya Diane Ndayiragije n'umukozi wiwe rero Cecile. Ikibabaje kurusha ibindi n'ingene Lieutenant Colonel Aaron Ndayiragije yabandanyije kuvugwa by'umwihariko mu mabi menshi cyane, ariko akaguma ari intakorwaho, agakomeza kugaragara mu ntwazangabo nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi.
reka dusubire inyuma gatoya turabire hamwe rero uko vyoba vyaragenze. Hari ku mugoroba kw'igenekerezo 23 nyine mu mwaka wa 2021 muri quartier Milango ya zone Kamenge haraturitse grenade mu rugo rwa Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye. Muri kino gihe rero arongoye kampu Muha. Iyo grenade yarakomerekeje rero bikomakomeye cyane umukenyezi wa Aroni Ndayishimiye yitwa Diane Ndayiragije be n'umuyaya wiwe witwa Cecile. Inyuma y'akanya gato rero baraheze bacikanira ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge. Umwaka uraheze rero atamatohoza haheze umwaka atamatongohoza yigeze araba. Imbere gato y'isaha 9 z'umugoroba rero niho umupfasoni Diane Ndayiragije yaronka itelefone y'umugabo wiwe rero amumenyesha ko amuringikiye imodoka rero imutahana imukuye aho yakoreraga kuri centre de santé Muyango yo muri commune Bubanza. Diane Ndayiragije rero akibyumva umutima warasimbutse kubera umugabo atarasanzwe amutora ku kazi kandi yari asanzwe yikeka ko rero ashobora kuba yozomugirira nabi. Abo twavuganye by'umwariko mubo bakorana muri iyo vuriro baratubwiye yuko rero Diane Ndayiragije yaciye asaba amahera rero ku kazi yo kuriha epikipiki imukurayo nyuma yoho ya modoka yashika rero abasirikare barungitswe na Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye baramurondera baramubura batangura kwinjira rero mu byumba byose barabura. Imodoka bivuga ko rero ko yagumye imurindiriye gushika aburira nk'uko biko biratangazwa. Hafi isaha 10 rero na 2 z'umugoroba niho rero Diane Ndayiragije yashika rero mu rugo iwe rero mu Mirango. Hari utwo yarari yaciyemwe rero ageze muhira asangaho rero umugabo ariho rero yamubwiraga ko yifuza ko amucumbira umutsima w'ingano. Diane asaba umukozi wiwe witwa Cecile ko rero yomushirira amazi kuziko. Uwo mugoroba hari umushitsi rero w'umukenyezi yabagendeye Aroni Ndayishimiye rero aba ariwe rero amuherekeza. Diane aja mu gikoni, abana nabo rero baca basanga nyina mu gikoni. Aroni Ndayiragije kandi Aroni Ndayishimiye rero by'umwariko avuye guherekeza wa mushitsi wiwe by'umwariko yashitse akankamira abana ngo nibave rero mu gikoni. Abaza impamvu rero bataraja koga nk'uko rero tubikura mu begereye uwo muryango. Agakobwa gakuru rero karabaza se ko rero watubwiye ko tuzohora twoga imbere yo gufungura, none harageze gufungura. Kakana kaca karaja rero mu bwogero cyangwa idushe. Uduhungu dushika muri tubiri dutoya rero tuja mu nzu ako kanya. Aroni Ndayishimiye by'umwariko nawe rero ava aho ngaho mu gikoni atera aja hari icyumba ciwe. Bivuga ko rero kuva aho ngaho mu gikoni ujya mu cyumba ciwe rero yaca ahantu hari agakorodoro. Acyava rero niho grenade yaca iraturika ikomeretsa Cecile mu maso, Diane ndetse no mu mugongo nk'uko biko biratangazwa. Abakomeretse rero bojanywe ku ivuriro ry'abasirikare mu Kamenge, ari naho rero bacikaniye abegereye umuryango. Bavuga ko rero imbere yo gucikana Diane Ndayiragije yahamagaye inshuro 4 rero umugabo amubwira ati Aroni ibyo nkoreye Imana izobikwishure nk'uko biriko biragaragara. Abegereye umuryango wa Aroni Ndayishimiye by'umwariko bavuga ko rero hari haciye igihe umugabo abwiye umugore wiwe rero ko atamwaka azomara, ariko byari bigoye kwibaza ko rero yabivuga koko ategura kubikora kubera butari ubwa mbere rero bishika. Mu mwaka wa 2016 umwe rero mu bajyango ba Aroni yari yaramenyesheje ko rero uwo mugabo ategura kugandagura umukenyezi wiwe, ariko byarahavuye biracureha. Aroni aranasaba imbabazi mu muryango, aravuga ko rero yari amajambo y'ishavu gusa. Imisi ibiri mbere yo kugandagurwa Diane Ndayiragije yiriwe rero ku ishengero aho rero yasengeraga muri Eglise Adventiste. Agenda ata telefone atwaye yiha gusenga umunsi wose. Bamwe rero mu bamwegereye yari yababwiye yuko rero yumva adafise amahoro, yifuza kwegereza Imana by'umwariko nk'uko biriko biratangazwa. Abamuzi bavuga ko rero Diane Ndayiragije yari umukenyezi aciye bugufi cyane kandi w'umusenzi
mukenyezi yari afise rero amakuru menshi cyane y'amabi umugabo atumwa rero gukora akanya kose yama ariko arasengera rero umugabo ngo ave muri ubwo bwicanyi yama ariko aravugwamo rero nk'uko biko biratangazwa. Aroni we yoba yarababazwaga n'ayo mashengesho y'umukenyezi wiwe baba bari bafise n'ibindi bapfa biva rero ku myifato zitabereye z'uwo mugabo nk'uko biko biratangazwa. Diane Ndayiragije akitaba Imana rero igipolisi caratanguye amatohoza. Mu mwanya wa mbere rero harahagaritswe ababanyi baba inyuma ya Aron Ndayishimiye, ariko igipolisi kigarutse kubiraba neza rero bukeye cyasanze bitoshoboka yuko rero gerenade itegwa ivuye inyuma hanyuma ngo igwe imbere mu gikoni nk'uko rero byagenze, ababanyi baciye bari kugwa. Ahandi gerenade yashoboraga kuba yova hari ku ruhande rero rw'imbere y'inzu, aho rero naho hari kure y'igikoni kandi haguma igifyo c'abasirikare bacungera umutekano Aroni Ndayishimiye. Aho hantu rero igipolisi casanze bitoshoboka na gatoya yuko rero haba hari umuntu yohaterera igerenade, abahacunze ntibahabone. Igipolisi carasabye yuko rero abasirikare bose bari ngaho bahagarikwa, ariko Aroni Ndayishimiye yarabyanse. Ahasigaye rero gerenade yashobora kuzanana ni muri ya korodoro ijana ijana mu cyumba kwa Aroni Ndayishimiye. Aho naho rero by'umwihariko uwariyo yari umwe Rudende ni Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye. Igipolisi nta numwe rero cabaye kirakurikirana, umwaka urahera atanumwe rero ahaniwe igandagurwa rya Diane Ndayiragije ndetse na Cecile by'umwihariko umwe mu bakozi babo. Ntawe ushobora kudoda rero amabi ya Lieutenant Colonel Ndayiragije Ndayishimiye amaze kuvugwamo rero na cane cane mu gihe yari arongoye patroni y'amajana 212 mu gisoda c'u Burundi. Yarakoreye mu rukoko rero mu kiringo ciwe haravugwa ihohoterwa rikomakomeye cane y'abanyagihugu, abakenyezi bahagarikwa bagakubitwa biteye isoni, igandagurwa ry'abantu, ihohoterwa y'abanywanyi ba seneri. Uwibukwa cane ni Eri Ngoramikiza, umukuru rero w'umugambwe seneri muri komine Mutimbuzi, yarahagaritswe n'abasirikare bari mu modoka ya Aroni Ndayishimiye hari ku igenekerezo y'icenda ukwezi kwa Mukakaro umwaka wa 2021 kwibarabara rya Bujumbura Gatumba. Kuva rero ubwo ngubwo atagakuru ka Elia Aroni Ndayishimiye rero aho gukurikiranwa yahawe kurongora rero inkambi ikomakomeye cyane kurusha iyo benshi bita kurusha izindi zose iyo benshi bita Kampu Muha. Igitangaza benshi rero ni ingene Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye yahoze rero arwana muri Paripehutu FRN, ariko akarangwa no gutoteza bidasanzwe abo bahoranye ku mirongo y'imbere ku rugamba muri CNL. Diane Ndayiragije rero yari yaravutse mu mwaka w'1985 kuva ku mutumba wa Nini muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi. Yari yarize amashuri y'ubuvuzi, yubakanye n'umusirikare Aroni Ndayishimiye, babyarana abana bashika muri 4, ariko umukuru yari yaritavye Imana. Abamwegereye bavugaga yuko rero Diane yagandaguwe yibugenze inda y'ukwezi kumwe rero yishwe inyuma y'imyaka 11 yubakanye na Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye. Abamuzi bose baravuga yuko rero kandi yari umukenyezi w'intungane by'umwihariko atuje rwose, kandi yubaha Imana kandi yubaha n'abantu, na cane cane nk'uko byakomeje kugenda biragaragara cange nk'uko byakomeje kugenda biratangazwa. Bamwe rero barakomeza kugenda bagaragaza banerekana neza ko bariko baraterwa agashavu niba bikomeje kugenda biribonekeza cane cane iyo bariko biratangazwa ndetse nibiba bariko birakogwa nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi.
twerekeze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, by'umwihariko harakomeje kugenda haravugwa by'umwihariko ingwano zikomeje kugenda ziratuma abasoda b'u Burundi bariko barapfa. Ni mu gihe rero amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda arashimangira ko inzego z'umutekano muri Kongo ziriko zirategura ibindi bitero bikomakomeye cyane bivuga ko rero bishobora kuza kwibasira umwari wa M23. Ni mu gihe rero bwana Tshisekedi rero aherutse gushimangira ndetse no gutangaza neza ko igisoda ciwe ciri maso ndetse cyiteguye gukora byose bishoboka kugira ngo kibashe kuba cyohangana n'ibibazo ibyo ari byo byose, cane cane ibibazo bishobora kuzoterwa by'umwihariko n'uyu muhari, mu gihe bafise ngo amakuru neza yuko uyu muhari woba wenda kwerekeza Igoma ndetse no kwerekeza mu bindi bice bimwe na bimwe cane cane nko muri za Lubumbashi. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, twongere gusubira mu masaha ari imbere.